turabaramukije bakunzi b'umuresha kuri Dicobu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga. Turabaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe, ikiganiro tuza gukorana n'umuyobozi mukuru w'ikibuga c'indege, kibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Hari byinshi bigize iminsi bivugwa kubijanye no kwakira ingenzi muri rusangi, aho abantu benshi bavuga ko hari utunenge mu bijanye no kwakira ingenzi muri rusangi. Nico tuza kuganira ko n'umuyobozi mukuru w'ikibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye araza kutubwira uko bimeze. Muyobozi turabaramukije. Mwaramutse neza. Ego n'amahoro ngaha. Mukuru ngaha n'amahoro cyane. Ego twabatemberereye. Karibu natwe turabinezererewe. Murakoze cyane. Hari ikibazo kigize iminsi kihari, aho abantu benshi bavuga bati hariho utunenge tutari duke mu bijanye n'ingene ingenzi zakirwa hano ku kibuga c'indege cya Bujumbura. Aho cyane nibuka n'umukuru w'igihugu nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye igaheruka kuza gutanguza ibikorwa byo kwagura kino kibuga, nawe nyine yarashikirije ijambo yavuze ati abakozi yabahamagariye kwakira neza ingenzi. Mbega hano mwakira ingenzi gute muri rusange? Mu bijanye n'ingene tuvyifatamo mu kwakira ingenzi, ni kuri igikorwa gihambaye kandi atari ico gukora uwo ari we wese. Hama rero abarundi muri rusangi na cyane mbere abarundi ba mu mahanga baherutse kwitabira indwi yahariwe abarundi baba mu bihugu byo hanze kandi bakorerayo, bavuga ko bashobora kuba barabonye tunenge mu bijanye n'ingene bakiriwe. Utwo tunenge mwebwe mwabutuzi muyobozi mukuru? Nagira by'ukuri mpumurize bene wacu n'abashikacu yego mu bijanye n'utunenge nkumbure babidogera, nkabamenyesha yuko haciye imyaka dukora cyane kugira ngo nukuri utunenge dusanzwe twidogerwa hajya dushobore gutorerwa umuti. Nkabizeza yuko ico gikorwa kibandanya, ni igikorwa ca misi yose, si ikintu urara uvyuka ngo urare uranduranye n'imizi. Ni igikorwa tubandanya kandi mu by'ukuri kubabikurikiranira hagufi barabona neza kandi barabitubwira ko by'ukuri ibitari bike byamaze gufata umurongo. Ibitari bike byaramaze gufata umurongo. Ni hamwe gusa cy'umugani ngo nta mwongo uri sato ibidahizwe. Sinovuga yuko byaheze, hashobora kuba hari utunenge canke utunenge utucanke turi. Ariko by'ukuri hariho igihe n'ingenzi zacu, no kuvuga harimo nabo ba diaspora, hari igihe bibagora gutahura ibintu bimwe bimwe. Ibintu bimwe bimwe biragorana gutahura. Hariho amaka notanga ko akarorero tumaze kubona avamwo imyidogo, mugabo by'ukuri wanarije neza ugasanga iyo myidogo ntiyari kuba. Icambere nohera ko mu bijanye n'iyo myidogo nikijanye n'amaviza. Burya hariho aba diaspora batari bake usanga baje ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cabo c'amavukiro, bazananye amapasiporo abiri. Muri ayo mapasiporo hakaba harimo pasiporo y'u Burundi mugabo yataye igihe, na pasiporo rero y'ico gihugu baje bavamo. Bo rero baba bazi yuko iyo pasiporo y'u Burundi naho yataye igihe ko bafise uburenganzira bwo kuyikoresha kugira ngo binjire mu gihugu. Ariko nkabamenyesha yuko mu mategeko mpuzamakungu, kuko si amategeko y'u Burundi gusa, nta rupapuro canke document nimwe y'urugendo, donc le passeport de voyage yataye igihe ushobora gukoresha, nta na hamwe ishobora gukora haba mu gihugu
cy'u Burundi canke mu kindi gihugu. Ego muyobozi ngaha umuntu yokwibaza uwe kadukurikirana kuri no televiziyo ya diaspora Dicobu TV ashobora kwibaza ati none bigenda gute ngo urupapuro rw'inzira rw'igihugu uvukamo rutigihe mu by'ukuri. Ni ibintu bishika cyane. Wewe uragenda ugisohoka ku Burundi uba ufise passport y'u Burundi iri ku gihe. Ushitse hariya hariho abasha rero bagira baja mu byo kurondera impapuro zibemerera kuba hariya kuvuga carte de nationalité canke passport y'isho gihugu bagiyemo. Bamaze kuyironka bagasha bamara imyaka n'imyaka bataje mu Burundi. Muri ico gihe muca mutahura neza yuko ya passport y'u Burundi nkumbure wasohotse isigaje nk'imyaka 2-3 cyane kugira ngo uhere ntikurindira. Muri iyo myaka urindiriye ukiri muri ayo mademarshe yo kurondera impapuro z'ico gihugu bamwo ya passport yamaze guta igihe. Mutira ba diaspora baza bavuga bati tugiye muhira tugiye mu gihugu cy'amavukiro nta vy'impapuro z'inzira zo mu Burundi. Nivyo nyene urumva basohoka bashitse ngaha rero bo basha bavuga bati no twebwe turabarundi passport ngiyi yara mugabo bakerekana iyo passport yaheze. Ico gihe rero inzego zishinzwe no kuvuga igipolisi kijejwe gutanga gukontorora amadokima cyaheza kikamwereka giti no le document de voyage expiré nishobora gukoreshwa. Ivyo rero mukaza kubibona bamaze gushika hano ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye. Benshi banabizi yego ko haheze nk'imyaka 2-3 yaraheze mugabo bakavuga bati jewe none bonya nkandi umurundi. Ibyo rero barihenda cyane ndabakubitire akagohe ndabinginga mbere kugira ngo bazoze baritunganya bashike ngaha bafise ibyangombwa bikwiye. Ufise passport y'u Burundi igifise igihe nta ngorane nta nuzokugana urwara uca winjirira nta nico birwa barakubaza. Mugabo uje ufise passport y'u Burundi yaheze bagufata nkurya nyene aje na passport yo hanze no kuvuga ico gihe bacha bagusaba kuja kugura visa bakagutereramwo visa ukabona aho kurengana. Ivyo rero benshi birababaza bagasha batangura kuvuga ko amahera bayabibye ari giturire batanze. Ivyo vraiment uko nukuri ndiko ndavuga ni ibintu twamamwe ngaha twabonye. Rero nukuri twosaba aba diaspora ico kibazo bakidufashemwo batutahure bagitahure baze baraza bitunganije no kuvuga ama service dufise ngaha iyo ariko arabasaba ikicakiriya gukora ikicakiriya ntabwo ari giture baba barondera baba bariko babwira ibintu bijanye n'amategeko. Kugura visa ku muntu akoresha passport yo hanze ntabwo ari giture baba bakwatse biri mu mategeko utegeza kugura visa bakagutereramo hanyuma ukabona aho gusohoka. Hariho mugabo n'ayandi makata ari make amaka ajanye nk'akarorero umwanya kubahiriza umwanya. Ibi bintu biratugora cyane kubahiriza umwanya mu gihe uje kurira indege. Rero ingenzi harimo n'aba diaspora baraza ngaha mu gihugu cy'u Burundi urabona ko kigoshe cyane bagaca bishiga kuryoherwa mu miryango hariya bakisanga ngarutse kuri mwe bya visa bakisanga na ya visa bafata kugira ngo binjire mu Burundi yabaheranye. Hanyuma ikindi kibabaje bagashika kuri aeroport indege yamaze kugara ama service yari kubakira yari kubatunganiriza akabagira bimwe navuga bya enregistrement yose yamaze kugara. Ahubwo mudufashe muyobozi mukuru mutanga umuco kuri iki kintu ivyo bisata bibakira bishika gute ngo bishobore kugara mu vyukuri kandi abantu baguma baza banyuragana abandi baza kandi bakaza amasaha yose. Yego murakoze reka ndagitangira umuco. Yego cyane.
kugara kwa service biratandukanye no kugara kwa aeroport. Ego. No kuvuga iyo mvuze service ni nk'akarorero navuze ama service akora ivyo gukontorora imizigo, ama service ajeje gutanga ama boarding pass n'ibindi. No kuvuga hajya iyo wewe uje kuri indege ya kompanyi runaka, no kuvuga uje kuri indege ya SN Brussels, izo aba diaspora bo muri Europe bakunda kuziramo. Wewe uje kuri indege ya SN Brussels, no kuvuga equipe ya donc les services za SN Brussels muri ico gihe mu mwanya utegekanijwe ziba ziri ku kivi, ziba ziri ko zirakiri donc abashaka gufata ingendo, zibagirira ama enregistrement y'imizigo, zibaha ama boarding pass. Izo rero service zirafise umwanya wazo zikora n'umwazi bazirangije. Guko no kuri billet uravye haguguze billet uce wihutira ku verifia umwanya baba bavuze wa boarding time, donc ivyo bita boarding time. None iyo baje hama gasanga ibisata vyari kubakira ama service bamaze kugara bice bigenda gute? Nivyo nyene haca haba tangura amaruru gushwana kugira gute abajeje gukontorora ama entrée n'ama sortie, aba police cyane bakababwira uko baba bamaze kubwirwa nayo ma service bati désormais enregistrement irarangiye. Rero aba police nabo bacha bakora akazi kabo ko kugara imiryango, no kuvuga kuzibira imiryango, no kuvuga uje urengutse ngo ngiye kurira SN Brussels, bamaze kubabwira bati ubu twarangije enregistrement, aba police ntibakwemera ngo winjire. Nico gihe rero n'ingumu zikaba nibiki, nico gituma rero duhamagarira bose ingenzi zose kwitwara ikintu cy'umwanya. Mu bindi rero abitura kino kibuga c'indege bidogera ni na cyane baba bavuye mu bindi bihugu, kumbure baba bafatira karero ku bihugu barimwo ingene ibikorwa birangurwa, rero bakidoga cyane bavuga ibijanye n'ibiturire, ibijanye n'ico no kwita gusegerereza, aho uje bashaka hari imvugo benshi bakoresha ngo gucoresha ugasanga bariko barabacoresha mu by'ukuri. Ico kibazo murakizi bimeze gute, mugikemura gute mu by'ukuri ikibazo nk'icyo? Ni bimwe navuga nti nta mwango uri sato ibidahizwe, ko kageso karigeze kuba kagaze cyane kahari by'ukuri. Mugabo nukuri ubuye jewe amaraporo mfise nivyo nibonera nyene naje kenshi madi kuri tere kandi mu byo ngenda kukizura cyayo kuraba haba harimo ivyo ndabona yuko vyagabanutse gose. Ibigisigaye navyo twebwe ingene tubijera biri très simple. Nukuvuga hari politique twasizeho iyo twise tolerance zero, kuri wo wese afashwe mu cyaha bene ico gusegerereza, kwiba, kuransona n'ibindi. Nukuvuga rero iyo tugufasha ukoze bene ico cyaha, na cyane n'umukozi wa autorité de l'aviation civile, aho tubitreta comme nka cadeau fragrance. Nukuvuga ubwo nyene duca twandikira ikete rigusezerera uwo munsi nyene ucura utasha. Turamaze kuhana abatari bake, mbere washima ni naco catumye muri imyaka 2 iheze twagize recrutement, nukuvuga twarakiriye abakozi bashasha batari bake basubira muri ivyo bibanza byabo twirukanye. Ivyo rero ni ibintu by'ukuri ndiko ndavuga tubandanya no gukora n'uyu munsi. Igisata c'igipolisi nabwo kijeje umutekano hano ku kibuga c'indege ni kimwe mu bisata mu by'ukuri vyidogerwa cyane. Ibaze yuko kumbere hamwe mwamaze kuvyumva, mbega hari novuga nk'inyigisho muhamuza muratanga ku bapolisi mu by'ukuri kugira ngo bashobore kumenya ingene bo kwitwara mu gutunganiriza abantu babitura.
bo abapolisi nabo nyene bari mu bakozi nk'abandi nsubiremo wa mugani nta mongo wisati bidahizwe barimwo harimo nabo tumaze gufata harimo n'abahanwe n'uyu munsi tuko turavugana bari mu gasho mu mpimba harimo n'abagize n'abirukanye mu gipolisi burundu bava ngaha kuri aeroport kubera ibyaha bakoze rero nabo nyene urumva ntibera bashobora kuba naho anko inufanda bisubiremo byagabanutse bose ni nk'abakozi nk'abandi nabo nyene bashobora kuba n'uyu munsi hakiri huyu canke uyu uye yoba gifisa ko gatima mugabo nabo nyene tubafata nk'abandi kuvuga ufashwe ibihano ni byabindi amategeko ni yayandi nukuri ibijanye navyo n'impanuro tubaha turakorana cyane n'aba bajejwe commissaire de la police aéroportuaire n'icegera ciwe twama twavuganye utunenge twose tuhari tukaduhanahana kw'ivyumviro tukaraba ingene aho tubigeze karaba nicokorwa kugira ngo tubandanye by'ukuri duhimiriza abantu kuvavanura n'ingendo benizo hanyuma prise de salle ho amanama twama twabakoreje y'abakozi bose kuri aeroport hari nama tubatumiramo kandi ikizi ca mbere niyo sensibilisation nyene yo kubereka yuko ku kibuga c'indege bakwiriye kuhatandukanya gose n'ibindi bisata n'ibindi birere abandi bakoreramo ego umuntu yaraje yaba umurundi aba mu bindi bihugu canke imbere ingenzi yose muri rusangi iragira shizwe kuba cy'indege cya Bujumbura nishimishije n'ingene yakiriwe byo ca bigenda gutega muyobozi mukuru ari haka numero yo kwitura ubonye uyu mukozi yagukoreye ikintu agasha atangwa kugusega nyabuna ni wihutire kubitubwira kugira ngo natwe dukore ico tujeje yego ama nimero kuba batarashobora kuronka ingene badukominika hariho ama nimero ashika kuri 2 nagira ndababwira ndabahereze nimero ya mbere ni y'umuyobozi mukuru ari we jewe nyene ndiko ndababwira Ambassadeur Joël Nkurabagaya nimero ni 69 166 amajana 324 ndayisubiramo 69 166 amajana 324 iyi ni nimero nagira ndabahe ni y'umuyobozi ajejwe ibibuga vy'indege nivyo bita ma service de navigation aérienne ni rero umuyobozi Musongera Pacifique ari kuri 69 40 40 40 tandatu n'icenda 40 40 40 izi nimero by'ukuri tubasabe dushimitse ko muzikoresha cyane kugira ngo muze muratubwira ibyo byose bizoba bibashikiye kugira ngo natwe dushobore kubatunganiriza murakoze cyane kuri hano ni kumbonesha kuri Dicobu TV n'ijwi ry'abarundi bari mu mahanga dusozera akajambo kanyuma kagasunika ruki bo akajambo kanyuma reka nshimikire cyane ku bijanye n'imyifato na twebwe rimwe na rimwe tubona ku ngenzi zishika ngaha ku kibuga c'indege ndazisaba gutahura yuko ama service akorera ngaha kuri aeroport atakindi agamije atari kubatunganiriza mu buryo buciye mu mategeko hano ubutumwa bwanyu barashitse ni kumbonesha kure Dicobu TV n'ijwi y'abarundi bari mu mahanga ubutumwa bwanyu ndizeye ko babwumvise na hano kino kiganiro kidasanzwe kirangiriye twari kumwe n'umuyobozi mukuru w'ikibuga mpuzamakungu Melchior Ndadaye tunabashimire muyobozi mukuru naje ndabakengurukiye cyane nuko rero abarundi bose ayo muri hose mugira aho mubaho jewe nitwa Emeline Mbona